reka Pasiteri Majambere asenga Imana kubw'umwanya tugiye kwinjiramo ijambo ry'Imana. Ya Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo, Mana nitegereze ishengero ryawe ingene rivyagiye, ingene baguhanze amaso, ingene buguruye imitima yabo, binyibukije igihe wabwira Mose ngo Mose nkoraniriza ishengero ryanje, ndaricurira amajambo, ndaryigishe kunyubaha jewe Uhoraho. Haleluya! Mw'izina rya Yesu ngaba ishengero ryawe Mana bariteze kumva ico ubabwira. Mw'izina rya Yesu ugurura imitima yabo Mana, kandi umwe wese yumva ico ijambo ryawe rimubarira. Ico ugomba nuko jambo ryawe rigiye kuvugwa riserukemo mwemera n'ubushobozi. Mw'izina rya Yesu ushoboza umukozi wawe, mw'izina rya Yesu ubwagabura ijambo ryawe, mwemu yera wemeze ivy'icaha n'ivy'ukugoroka n'ivy'amateka. Haleluya! Urakoze Mana, mw'izina rya Yesu ico ugomba nuko ishengero ryawe ryezwa, ukazoryishira mw'ijuru ritagira agasembwa n'amarabaga. Urakoze ugiye gushoboza umukozi wawe, kandi ko ijambo rye rigira ububasha n'ubushobozi, mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze muvyagire. Imana irakoze. Kuva mu gatondo twashishikaye kubona umugisha w'Imana kubw'iki gikorwa cahora gikorerwa ahandi, ariko no munsi guhera no munsi muzohora gikorwa cyo kubatiza cyo kugera ikirenge mu ca Yesu kibera hano. None rero dutera imbere n'ayandi majambo, dusome ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 25. Matayo 25 turasoma duhereye ku murongo wa mbere, n'amajambo twari tumenyereye kumva, ariko ijambo ry'Imana ryama rishasha. Ijambo ry'Imana ntirisaza, ijambo ry'Imana ntirigwa ingese, kandi ijambo ry'Imana ntiricuya, ryama rishasha. Iyo rije riragira ico rikoze mu mutima woryumvise. Yesu nashimwe. Matayo 25 hariya ku murongo wa mbere niho duhera. N'umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo, zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, kandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure niyo dukwira twese ivyiza, nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni, mupfasoni, nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri, simbazi. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Yesu nadufashe cane. Niri jambo ry'Imana tugomba dusangire muri kino gitondo ciza twagiriwe ubuntu n'Imana. Turagomba kuvugana kuri aya majambo avuga kwitegura neza kandi kwirinda kurambirwa.
kuko hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ari mu rugendo arambirwa, kandi hari ibintu byinshi bishobora gusamaza umuntu ntiyitegure neza. Aha rero turumvise izi nkumi 10 bose bari bafise intumbero imwe, kwari ugusanganira nde? Umukwe. Bose bavuga bati umukwe araza turamusanganira kandi turinjira mu birori biragenda neza. Nagomba rero kukwibutsira ijambo naho wari usanzwe urizi, kugira ngo witegure neza nturambirwe n'uru rugendo, ivyo urimwo ntibikurambire. Yesu nadufasha cyane. Aba bantu wamengo bose barasa, mbwa ijambo ry'Imana ryavuze ngo 5 bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Umunyabwenge rero ni umuntu yitegura mu buryo bwose. Umunyabwenge n'umuntu araba ati mbega ibintu byose birakwiye kugira ngo intumbero nyamukuru ndayishikira. Ariko hari abapfa kugenda gutyo. Yesu nadufasha cyane. Iri jambo mwene data wageze mu kirenge ca Yesu no munsi rirakuraba. Urugendo murarutanguye kandi ruraruhije. Rusaba inkomezi, rusaba kwihangana. Kandi nimwavyifatamwe neza mugasenga Imana, ntimuzoba nk'abo 5 twumvise bibijuju, muzoba abanyabwenge. Kuko ikibazo cari kuvuga ngo